zanjye winujye imbere nanjye ndi inyuma ndakwisabiye Mana nkubone. Aha turi kuri Axia Vibes TV aho tubandanya twubakira iteka ryacu. Bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turagarutse muri cya kiganiro cacu dukunda gukurikirana ku munsi wa mbere, Pat Ndakwibaritse. Umutumire kuri Axia Vibes TV n'umusaserodoti w'umukama. Pat, dutera iteko turamutse. Ndabaramukije cyane, gira iteka. Turisangira. Ndabaramukije bakunzi ba Axia Vibes TV, ndabakengurukira ingene muriko murakerebuka. Ndabakengurukira cyane ingene muriko muraba banywanyi ku muvuduko, ariko ntimuhagarike, mukomere gose. Rero aho muri hose, abakomeye, abakitswe n'amagara, abakanye, murabona ko hano duherereye hatanguye kuza akantu k'akabeho cyane ahubwo kwirabura akantu k'igipfungu. Mwese rero ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo umukama wacu akaba n'umukiza wacu, kuko muri Yezu kiba igipfungu gihinduka umuco, ubushuhe buhinduka akayaga keza. Muri Yezu novuga nti vyose abigira neza. Murakoze cyane Pat, murakoze rwose. Intasho ishikire abakunzi ba Axia Vibes TV, na cyane nkaba ntahije paruwase navukiyemo ya Mayuyu. Ego basangwa iteka. Ego cyane, turabaramukije n'abasaserodoti bariyo, tukaramutsa na paruwasi Gatumba, kubera twabonye ikiganiro ca Chorale Sainte Thérèse de Calcutta. Ego cyane rwose, ego ikiganiro kiryoshe cyane rwose. Ikiganiro kiryoshe n'abantu bo muri paruwasi Saint Michel i Bujumbura, kubera barya abantu bagize ibiganiro bibiri ku vyerekeye ingwara zo mu mutwe, Zeno na Nadege, barya bize kuri Université des Grands Lacs Campus Saint Michel. Ego ntacyo narinzi Pat. Ego nico gituma wumva ko bavuga ibintu nyene bitonze yajya hari incabwenge zikomeye rwose. Ego cyane. None Pat, umwaramo wagenze neza? Ego cyane, umwaramo wagenze neza. Hanyuma rero imbere yuko ndavuga ingene wagenze neza, iryo jambo ndarikunda cyane. Umwaramo kavuga neza, kwarama. Ego karimo ukuntu kuguhiyara, waramye. Umva umuntu yarondeye iryo jambo yaribagije ico muri weekend abantu baba barimwo, araheza ararondera ijambo ritari ryo guhindura gusa impera y'indwi, turashobora kuvuga ati mu mpera y'indwi, ariko arashiramwo ico umuntu aba yipfuza mu mpera y'indwi. Umuntu aba yamaze indwi ariko arakora, hanyuma rero agaca ashaka guhiyara gatoya, na cyane. Ego umwaramo rero wagenze neza. Urazi ko umwaramo ku bapatiri ariho ari umwanya wo guhiyara mu mukama, kuko ni umwanya bariwo wo kuninahaza Imana. Rero byagenze neza cyane ku munsi wa gatanu, nk'uko tubimenyereye turitegurira umunsi wa Mungu. Ndaramukije abaririmbira Mana bose iyo bari, kuko inkuka ya misa iraduza abantu ikabegereza Imana, kubwo gutegura ko abaririmbira Mana batandukanye. Reka ndamutse nikora n'umupfasoni we Sherize n'abana aho bari mu kavakansi, aho bari mu mwaramo
ubandanya. Ego. Nibaza ko bagiye kugira repetition muri chorale Kanyosha. Mère de la Miséricorde ego mu Kanyosha. Tubarindiranye igishika nibaza ko bazotuzanira uturirimbo tugezweho. Ego cyane. Rero murumva umwaramu tutangura kuwa gatanu ku mugoroba turirimbira umukama tugorora utujwi. Ku munsi wa gatandatu rero turaheza turahimbagwa cyane n'abanyamuryango basenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gisagara ca Shopping. Ego bandamukirize ntuze babwira akayambu kumengo ingene washusha uri kuraramutsa abo muri paroisse Mayuyu ngeze kuri Saint Gilles mu nta mbibe tugifise. Ntubona rero izo bonye Yezu Kristo yarazibomoye n'ukuri umubano wa Shopping abakristo ba Shopping ndabaramukije ntigira iteka. gira iteka nukuri babandanye bubaka umubano babandanye bakuza urukundo n'umubano by'ukuri uriko uriyubaka iyo umuntu ahari arumva yuko hariho ubuzima urahiyara ego ico ntibagiye rero ngira namwe bwe mwiboneye igihe twahurira itariki 5 n'abahinga mu bintu by'igikoni cane ego ico najewe no cemeza narakibonye hewe igitumbura caho ego haracariho abagore b'urupfasoni bemera bakisiga imivyiro bagakinjira ego womengo ni kimwe cyo muri asiatique nawe womengo turi abarundikazi ntiduteka oya mugabo urumva twebwe Bujumbura reference yari bitumbura vyo muri asiatique nico hama n'udusambusa twaho n'akayi kaho ewe Shopping yego iragahora muri iki gihe akabeho kaba gatanguye ego umuntu yoja ko haba gatoyi akikinga ego hanyuma rero kuwa Mungu turaheza turahimbaza umukama turaronka abashitsi bavuye mu gisagara gikuru ca Stockholm ndamutse mama Immaculée ndamutse umuryango wa Jean Paul emwe byari bihimbaye umunsi w'Imana abana b'Imana basubira bagahura none ntankeka yuko n'abadukurikirana iyo bahimbaje umunsi w'Imana byari biryoshe rero ako kanyamuneza twakwiye muri uyu mwaramu twakwiye mu munsi w'Imana niko kadufashije gutangura ino ndwi tutagwara ya ngwara bita rendiose tugatangurana akanyamuneza ego cyane amen ego none gapatsi sabwe ego mubandanye ca kivi mwatangura cyo kunywanisha imico yacu akaranga kacu n'ukwemera Imana yadushingiye muri Yezu Kristo umukama wacu. Ego cyane kunywanisha ukwemera n'imico kugira ngo ubuzima bwacu Kristo bushingire koko mu Mana. Kubera uramaze kumva ko abantu benshi bavuga ko ubukristo bwacu buzahuka harabaheraho bakanavuga ati burya ukwemera si ukwacu ni kwari ukw'abirabure n'ibintu byazananye n'abazungu harabahera ngaho bagatukwemera cyangwa batangwa kugufata ukutariko ko kwemera kwacu mu mico yacu twari dufise gusenga intama bakiranga koba habaye gukura abantu rero bamwe bakoresheje n'ubwenge bagatangura kubisekanisha abantu kumbure hagashobora kugira abahungabana rero nico gituma mubona tuza turagaruka kuri ivyo bintu kugira ngo turemeshe mbega pati ntaguciriyemwo kuba bahereye kuri iki kiganiro ari bashasha bitatu bitwubakiye ko ukwemera kwacu tunywanisha n'imico y'ikirundi tumaze gucako n'ibihe. Ego twaratanguye indamutso. Ego
shalom kuramukanya amahoro neza amahoro gira sogirize ego giriyuba giriyuva Mm, ego akazehi abiwacu baramutasha mm. kakabyino muntu gendo gani wacu yego mamura baramutsa cyane ugashika mu buyenzi uhagarare kwizero oya pato urayihindura niwabona abamekanisi babwira utarabatasha ego urumva wowe urashaka kuvuga niyagera ku mugere uwundi niyagera bazogufata indirimbo y'abantu ego indamutso numva ni ikintu gihambaye utubyino turimwo uyu muco ukuramukanya burya ubonye utacubahuka kuramutsa umuntu ngo umwipfurize amahoro canke mugahura ukahindukiza umugongo muri wowe haba hatanguye kubamwo ikibi shetani iyo umuntu atakuramukije muhuye gutya ucukebwa yego ucukebwa indamutso by'ukuri ivuga byinshi ego hanyuma rero ica kabiri izina mu kirundi ni ikintu gikomeye gose kugira izina n'umuco udasanzwe kandi muri iryo zina abavyeyi bakashiramwo icifuzo kimwe c'indani ushobora kuca utegera canke ntuca utegera ati ndakubwiye ko hari ikintu ntari nategereye ubunye aho bivuze kubera ingene wavuze indamutso gira izina urumva uragarutse kuri rya zina yego urumva ivyo ni ibintu twebwe abamisiyonari b'abapatiri bariko bararuka ubu bashobora kuza barishimikiza kugira ngo ukwemera dusanga muri Bibiliya mu bwuzure bwa kera n'ubw'ubu cane cane muri bwuzure bushasha aho twakira Yezu Kristu nk'umwana w'Imana nzima aza kuduhishuka ko Imana ariyo mahoro, Imana ko ariyo yaturamukije umwana wayo, ego tugashobora kuronkaho tubishimika ntituje kurondera uturorero gusa mu Bayahudi, mu Bafaransa, muki nico rero dushaka kuvuga ku bantu bariko barakurikirana ivy'Imana ubungira barategera ico shaka kubamenyesha. Hanyuma ica gatatu naco wari umugenzo mwiza wo gutumira wahishije agatoki ego mugabo ngira agatoki k'inzoga canke kukurya mugabo na byose birashoboka urashobora gutumira abantu ngo dusangire ndahishije jewe ndibuka yuko ugangira mu mico yacu ngira kenshi abarakagwa ego ruguruka barakagwa ariko je ndibuka yuko twatetse indya zimwe mwarashobora gutumira abana iruhande mwatetse isombe mugashiramo ikinono akarorero urazi ko twatetse isombe warashobora no guha ababanyi duke rumva ikindi nibuka n'igihe twaba twatetse melange y'ibiraya ibitoki ubwishaza umengo n'agahuzo barashiramwe agahuzo kari agahuzo n'utudagara duto ico gihe rero waba ari umunsi mukuru naho nyene muri site ugasanga nyene urahamagaye n'indya zitamenyerewe urumva rero gutumira hanyuma no kugemura ivyo iyo tuvuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ego turabisanga ko mu Bayahudi babivuga mu bwuzure bwa kera Yezu araza biryohora biduza igihe rero twofatira ngaho kuko hari igihe twigisha ukamengo twebwe twakuze gusa twankana twakuze
kandi mu mico yacu harimo rwa rukundo rw'indani ubonye umuntu amanuka avuye ruguru akaza yikoreye igitoki, urazi za nkuru bahora batera, umuntu azanye igitoki ko agusanze warubatse inzu z'amakaro z'iki, akaba ari umukozi amwakira ukamugira ngo yicare hariya. Urumva ivyo ni ibintu vyazananye n'ikizungu, ariko kare umuntu akugemuriye waramwakira hanyuma ukamusubiriza mu nkoko. Urumva rero niyo mico turiko turarondera, ushobora gusanga twubakiye k'urwo rukundo rw'abakirisu rwa twebwe twemera Yezu Kristo, ugaca usanga urwo rukundo ni ruri hejuru, si urukundo umengo ni urwa publicite, kuko ubu barashobora kubaza ati mbega muri abakristu mungana gutyo, ariko ibikorwa vyanyu bikaguma vyuzuyemwo ububi, inzigo, umutima mubi, bigashikana no ku bwicanyi n'iki. None abantu bose baribaza ico kibazo. Rero inyishu imwe kuri ico kibazo nuko ukwemera kwagumye kureremba, ntigushikire wa muntu w'indani. Ego cane Pati, no mu migani yacu baravuga bati umubanyi ni wo muryango, ego n'umuzimyamuriro. Ibyo hariho ibintu vy'imico numva mu vy'ukuri vyogumaho ryariteka ku Barundi. None uyu munsi Gapati tudoge. Uyu munsi nagira ntangure umugenzo nibaza ko nzocamo nko mu biganiro nka bitatu. Umugenzo shira muri iri jambo ugufashanya, urumva mbananiriza hahandi, ugufashanya, umugenzo wo gufashanya. Nagira uyu munsi mfata akantu gatoyi nabonye ahantu hamwe ruguru nagiye ndaca, ugasanga hari nk'umuntu ataronse abana, cyangwa ugasanga umunyokuru abuzukuru abana baba barashengeye, ugasanga rero abantu bo mu kibano atari uko bamenye Yezoya, ivyo tubanza kubishira iruhande, kuko bari kumwe mu kibano, uriya munyokuru arakeneye utuzi. Uriya muntu ni nyakamwe, bakiyumvira ingene bomufasha. Gufasha ni ikintu kiri mu migenzo udashobora kwibaza, canditse mu migenzo y'Abarundi. Uyu munsi kumbure kubera ubusambo bwabaye bwinshi, inyigisho z'ivyumviro vy'urudandazwa zikatunyengetera, hari igihe twibagira ico kintu, ariko umugenzo wo gufashanya, reka mbe ndafasha ako kantu gatoyi. Abantu bashobora kuba bumva ako karori ari ico kababwiye, nukuri bogira ico babivuze ko aho bari baherereye, ngene abantu bashobora kwiyumvira ati urya muntu ni ntaho nikora, urya muntu ntagira shinge na rugero, urya muntu ni nyakamwe. Ugasanga rero abantu baragerageje. Ivyo ntibitanguranye n'amaparuwasi bavuga ati tuje gusenyera udukwi, kari n'igihe baja kwigira kubera babaciye amasakaramentu, babagize ivyo. Mu muco w'ikirundi n'ibintu nagiye ndaganira n'abantu bisumbuye, no kuri bambwira bati ivyo biri mu bintu vyubatse igihugu cacu. Pati, ndakunganire kuri ico kintu. Jewe ibyo niboneye nakuriyemwo, hagize nk'umuntu apfa mu muryango, yarashobora gupfa, kandi kenshi wasanga ego ibihe bitandukanye, haba hageze kugenya ingano, haba hageze kwimbura ibigori, haba hageze kurimira, gutera ibigori, kuvyimbura, gutyo n'ibindi. Ico gihe baragira ikintu bita ikibiri. Abantu bose, ababanyi, hakurya ku musozi wo hakuno no hakurya iruhande, bose bakaza uwo munsi bagahura, bakava aho bahejeje kurima.
co kimwe n'uwashobora kuba avyaye ari mw'irima. Nuko onye ico kintu rero nukuri ni ikintu ngira twobandanya twubakirako gose cane. Yego banywanyi ba Axia Vibes TV ndabatumirire cane gose kumviriza ingene imico yacu myiza yoba nk'ubutunzi turimamwo ubukristu bwacu, gutyo ubukristu bwacu bushinga imizi mu buzima bwacu, ntibugume ari ibintu vy'ukureremba twazaniwe n'abazungu nk'uko tubivuga. Mugire ico mutubwiye rero tubandanye twubaka iteka ry'abana b'Imana, ariko nongere sabe abakunzi abanywanyi bataraba abone kuri imbonesha kure mubikore kugira ibiganiro vy'iteka bibagereho buno nyene. None Gapati mudufashe kwigumira mu mudiho w'ijambo ry'Imana mwadufunguriye ku munsi w'Imana kugira ngo tugire ico dusigaranye muri iyi ndwi, tubashe no guhaguruka muri uyu mwijima murabona ingene bwateranye bwirabuye kugira ngo twumane ako kanyamuneza. Yego cane nukuri, ndetse uyu ni umutima wa kino kiganiro. Ego uretse ko hariko arajako n'ico kigabane co kunywanisha imico n'ukwemera, ukwemera kwacu kuba no mu mico yacu. Ego ntikuza kudusambura. Rero mu ijambo ry'Imana twaronse kuri uyu munsi w'Imana duhejeje ugira 30 ku basenga muri Kiliziya Katolika, twari dufise ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya. Numva ryo dufasha kwibuka yuko twese ababatijwe turabahanuzi, kandi tugasaba iyo ngabirano y'ubuhanuzi kuba de profete ni ukuvuga abantu bazirikana Imana ku buryo ijambo ry'Imana ribaca mu kanwa bakavugira Imana. Ba Yeremiya rero bavuga ati iri ni ijambo ry'Imana, ni ijambo natamitswe n'Imana. Rero dusaba iyo ngabirano ntikoroka iva mu ijuru, ariko izanana uko gutamira ijambo ry'Imana, urisoma urizirikana, rigufasha kuzirikana ku buzima. Uti kweri iki ndabivuze ngene Yeremiya yashaka kuronka amajambo aremesha igihugu c'Imana. Wewe yari yarasigaranye n'abayahudi bake, abandi batwagwa kw'imbohe n'umwami Nabukodonozoro. Urumva hari abatwawe kw'imbohe baragoba, bagiye mu magorwa menshi. Hari abasigaye nabo nyene basigaye mu maganya menshi, kuko barabona ingene batakigira aho basengera, ingabo za Nabukodonozori zasiya zigaheza zikabagirira nabi cane. Umuhanuzi rero, kuko hariho abahanuzi muri abo basigaye, Imana yaravyura n'umuhanuzi muri abo baba baragiye bagatwagwa kw'imbohe. Umuhanuzi rero wese ubwa mbere si ukuvuga ibizoba, ubwa mbere si ukuvuga ngo nareretswe, urabona ibintu bigezweho n'ukwerekwa no kugira iki. Umuhanuzi ni uwushikiriza ukuri kw'Imana, urukundo rw'Imana mu bintu vyose biriko biraba atakwibwiye, ariko kuko yapfukamye akazirikana gushikaho iryo jambo ariko arazirikana rimufasha kubona ibintu mu bwimbike bwavyo, en profondeur. Agaheza akakubwira ijambo niyo ugowe, niyo wababaye, niyo vyose vyaheze. Imana ivuga mu majambo yayo. Ego. Mu jambo ryayo. Rero nico numva nobasangiza muri ino ndwi, tuzirikana ijambo ry'Imana, twibuka ko mw'ibatisimu twabaye abahanuzi, abami n'abasaseredoti, ariko cane cane muri iki gihe isi iri mu magume menshi, mu mpande nyinshi zayo, kugira ngo abahanuzi bagwire, ariko ntihagwire abahanuzi b'ikinyoma,
abahanuzi biyumvira mu mutwe bagaterateranya utuntu kavuga ati uravye ibintu baravye klima ingene imeze oya ariko tube abahanuzi dushingira mw'ijambo ry'Imana wewe nyene mukabanza muri rinywa rikaguha ukubona kundi rero aho hantu muhagerageze naco gituma uca usanga iyo ubigerageje uca usanga usigaye uhanura biki kenshi uranuma ego birumvikana ko tuvuga amajambo menshi yacu hari zaburi ivuga iti n'umuhanuzi atembera igihugu ntaco ategera n'umusaseredoti ntaco ategera kubera nyine hari igihe ari desolation arakamuna kajembe umuntu akeneye gutangarira ubwiza n'ubw'Imana mu bintu byose nitwama dufise ico dushobora kuvuga cyane cyane ushaka kuvuga ikizananye Imana hanyuma rero hari kindi ca kabiri numva co bafasha kuguma mu mudiho w'abana b'Imana umudiho w'ijambo ry'Imana niki gisabisho c'uyu Bartime mwene Timeo ati Mukama ngirira imbabazi abasaseredoti barabisiguye cane mu maparuwasi jako nashaka kugaruka ko nako tugirira imbabazi mbega burya umuntu yasavye imbabazi aba uca wumva ikiga mupfasi asavye imbabazi asavye ikigongo nkunda kubwiye ntingirira imbabazi uba wemeje yuko hari ahantu watirigaye ari ahantu natirigaye nico ca mbere kiza ariko rero urabona mu nkundire nzi ndagaruka ku turero two mu gisagara iyo bajya abana bo mw'ibarabara avuze ati saidia papa saidia nisame unisaidie umuntu yakubwiye ati nisamehe ni uruma ikigongwe imbabazi ni ico kimwe urumva ubwa mbere si igicumuro ry'abana bo mw'ibarabara bayakoze uyu mwene Bartime ntawe yari yacumuye ko ariko ni urumiye abagusabye wewe ko ari wowe ugira impuhwe ico kigongwe ugira ikigongwe usubire undomekera ubuzima jewe nakubititse ndaha mw'ibarabara si naheze nta buntu ngifise gira imbabazi usubire unduze usubire nazimye mu buzima harigihe wumva ko wazimye urana nk'ibi bihe vy'igipfungu turiko turajamo ngaha harigihe wumva kuzimye ushobora rero kukudomeka kusubira kuguha umuco ni Yesu Kristo ni watanga umuco kuri kuko uwugendera inyuma ya Yesu mu nzira za Yesu nta muzimagiza ashaka gutambukiramo rero mutumbereze ico gisabisho muri iyo nzira ngirira imbabazi nico twumva ko yari yarakubititse ibicumuro byari byaramwi oya muri iyo nzira yo kumva nta buzima ngifise ndi mu mwijima ndaha bamwe baranterera utwo ndiko ndashera abandi bakamvuma amate yaratinze aranziba amaso ngirira imbabazi usubire umfashe numve ko ndi umuntu bazi uhuye n'umuntu ukabona ariraburaniwe nibiki ko atamorale atakigira akanyamuneza Yesu rero agusize ujya muco yahaye ati gusubira kubona umuntu arashaka kuvyumva muri uko gusubira kugira ubuntu gusubira kumva ko nawe ari umuntu mu bandi ashobora no guhamagara bakamwumva akagira iteka waruvuze ko babanza kumuzibya we nta kibanza ugifise mu bantu numa ariko wewe arumva ko haciye iruhande nye n'ubuntu utanga ubuntu nye n'ubuzima erega Yesu yatangiye kumugira umuntu
imbere y'uko amukiza ukutabona ubuhumyi. Kuri ino ndwi rero dusubizanye ubuntu n'ukuri mu miryango yacu, mu bagenzi bacu, hari abantu usanga twaracinije, usanga twareretse yuko ataco bamaze, niyo tugize imanza ntitubibuke, nka twebwe turi n'iburaya. Ugasanga niyo uhamagaye muhira hariho mwafashe ko ari akagugu, nta n'ubazi ibyiwe, nta n'ugira iki. Tumenye kuba ba Yezu, babona abo bantu ko abo bantu bariho mu miryango, bariho mu bihugu, bariho hehe, kuko burya abantu bakunda kuboneka ni ab'agashambara kaba kagifata. Iyo zitanguye kuturoka, n'abantu bagenda baraturoka gahoro gahoro, badutoroka bagenda. Ego nagira ndangirize rero ku nkuka z'imisa tuzoza turajamo muri ino ndwi. Nibaza ko iki cyumviro nzokigaruka ko mu rurimi rw'igifaransa umwanya ni wa wundi. Urabona imisa nka twebwe twaje ni Burundi no mu gisagara, imisa ni imigigwa bazi yuko itangura iyi saha, ari minota 25, ari minota 15, n'imigigwa mu kugira iyo migigwa, ku buryo imisa nziza ni misa yubahirije iyo migigwa, kandi bikagigwa muri ako kanya kaba bihetse. Mwumvise Bartime yarakomye induru. Erega imisa zacu ntagishaka umuntu akoma induru, rishaka akantu kaza gakorogana, ntibagishaka umuntu yonatemba. Niyo utemvye ifoke security kunyarukana ukagenda, nta nushaka kwibaza ko ari imitima mibi yumvise jambo ry'Imana, kuko imisa yarabandanije cane iba rite, iba imigigwa gusumbya kuba Imana idukiza, Imana iza guhura natwe. Urabona? Rero urabona ko hamwe hamwe niyo umwana arize, niyo ayize ubona nyene, kuko zarabaye imisa zimwe z'ahantu baza nyene batonze neza, bameze neza, ku buryo atawe gishobora gukoma induru, no gutamba uteza gutamba biri milimetre aho n'umwana atakirira mu isengero. Rero nukuraba neza kuko igisabisho kirimwo gukoma induru. Iyo wafaditse ntumenye ingene wakoma induru. Yezu umwana wa Dawudi. Ivyo rero ndabona ko nko muri Eklezia Katolika nk'i Burundi Bujumbura hariho imisa bita de plus en plus les messes de guérison, imisa zo gusabira abagwaye, z'abantu barekuriwe ko aho barashobora kwinagagura hasi, abinaga uko nyene ruhuriranye n'umukama canke bivuye ku zindi ngo urumva. Ariko no kumva yuko inkuka zacu za misa zitegerezwa kunywanisha imigigwa uko Eklezia ibidusaba, ariko kandi zikaba imyanya aho abazizamwo bahura n'Imana, baruhukira, baza kuborogera Imana, kuririra Imana, bagashobora kuririra Imana, kuko turi muri Eklezia Katolika imisa c'est la source, le sommet de notre vie chrétienne, nikonganirijwemo vyose. Rero nari ndabikuye kuri uyu Bartime yakomye indura kuko abonye misa. Yezu niwe misa yacu. Ko ahantu hose Yezu ataza mu isakramenu, bishobora kwita igihimbazo, bishobora kwitwa ayandi majambo yose, ariko imisa ni Yezu. Yezu rero ari igihe umubona warakubititswe, waragiye no mu misa nyinshi, ariko umunsi umwe ukamubona ukumva Yezu uri hano. Rero ni nagashapitre nuguruye, sishatse kuvuga ati nuko biteza kugenda, ariko
tubizirikane ko arabaja mu misa ari twebwe tuzihereza turabe ko ari ibibanza abantu umwe wese arabe ikibereye umwe wese arabe ikibereye ego murakoze cyane Pati kuri uyo mukate w'ijuru mutumanyuriye none Gapati kugira tujabuke amazi tujabuke ibirere no mudukuru wagiye uraronka hirya no hino ku isi nzima hari icyo wumva wosangiza abanywanyi ba Action Vibes TV ego cyane ego bwa mbere nuko ya nama ya sinode yasozerewe papa gaheretse inkuka yo kwisozera mu bisanzwe iyo hasozerewe ijya nama ya sinode hari ikete yacasohora ririmo mw'ivyiyumviro bikuru bashitse ko ariko ubu iyo dokima nyene ico gitabo kirimwo ivyiyumviro bagiye baraganira yaciye avuga ati nta rindi kete nandika ahubwo sinode nibandaniriza mu maparuwasi mu madiyoseze bakorere kuri ibi nyene mwagiye muraganira ntibikunda gushika kenshi umengo vyaheruka muri 85 gutyo igihe hahimbazwa yubire ya Vatikano ya kabiri nubwo Gapati ico kintu ko numvumengo sinzi numva je umengo novuga ngo kinteye ubwoba kiguteye ubwoba urumva uvuze ngo genda mukorere ko kuri ico kare urumva basohora iyo nyigisho yagira inyigisho basohora iyo document urumva ibirimwo ibintu biri ego vyanditse nibi mugabo babwiye genda mukorere ko jewe ndashobora kubikora ukwanje wowe ukabikora ukwawe ujya kubikora ukwiwe kubera muri iyo dokima baba batanze haba harimwo intumbero bagiye baraharira bakanavota ekleziya hiri hose bashobora kuja mu ntumbero imwe ego birashobora gutandukana gatoyi ariko intumbero umutima usanga ivyo birumvikana bigaruka kuri wa muco akaranga kumbure uko mu Burundi tubikora siko novuga ngo muri Israel bobikora siko mu Buhindi bobikora isi iratandukanye ego ngira ubishatse turashobora gutunganya ikiganiro gitoyi kwisozerwa rya sinode mu Kirundi mwoba mugize neza muduhaye ico kiganiro ko abakisu benshi nukuri nta muco munini yatubifiseko urakoze mwe murandonderera akanya gusa turabaye turakenguruka kandi turabikwemereye ego papa rero yasohoye n'ikete inyigisho kimwe bita encyclique nikira abepiskopa abapatiri abadiyakoni abihebeye Imana n'umuryango w'abakristu ku vyerekeye ico no kwita urukundo rw'umushaha wa Yezu devotion y'umushaha wa Yezu eko naco nyene ico gitabo tuzokigarukako tugisangize abakristo ko murazi iwacu turafise abanyamushaha inamuheba ego no gusenga kwafashije gose cane mu bukristu gushikana ubukristu mu ntimatima y'imitima mu gihugu cacu ego rero ngashika no muri ekleziya y'iwacu hariya muri diocese nkuru ya Bujumbura muri paruwasi ya Ngagara turaramukije abavuka muri iyo kafe bose mbega urazi ko paruwasi Ngagara ishika mu gice kimwe ca Kamenge ikamanuka gushika ku Mutakura igashika no mu Cibitoki hafi yo mu Kinama igahana urubibe na paruwasi Sainte Famille ni paruwasi nini yose nibaza ko na Kigobe iri muri Ngagara sinzi aho ihanira urubibe na paruwasi nshasha Saint Jean Baptiste iri iruhande kwa Rojanti ego rero baramaze indwi bari mu kuzirikana kumenyesha inkuru nziza semaine d'evangelisation
baraheza baranigina yubire ya Renouveau Charismatique muri iyo paruwasi. Ego ni n'ugusenga kwatumye abantu benshi bahindukira Imana cane cane ugwaruka. Biraheza biradomeka urukundo muri diyoseze yose. Ego rero nkaba ndabakeje cane, ndakeje abavuka muri iyo paruwasi. Ni paruwasi yibarutse abakristu benshi cane. Ego naje wahanabatirijwe muri paruwasi Saint Joseph. Ego wavuye mu Buyenzi uja muri Saint Joseph. Nabatirijwe muri Saint Joseph kw'ico gihe twiga mu mashure yajya muri quartier ya kabiri mu Ngagara. Okay, birumvikana. Ego cane. Naho naba muri paruwasi Sainte Famille. Sainte Famille Kinama. Ego. Ruba twaravuye mu Cibitoki turaja mu Kinama muri Sainte Famille. Navyumva rero urumva ko ndi international, Saint Augustin, Saint Joseph. N'ingoro z'Imana pati zugururiwe bose nta mbibe zihari. Sacré-Cœur kuri Saint-Esprit. Winjiraho wumva umutima mweranda gushikanye uwo munsi. Ego cane, ego oya ni ikintu ciza cane, ni eklezia nimwe. Yego yagenewe bose kandi ishingiye ku batumwa. None Patiri Deo nabo basangiye ubutumwa, abakristu bose kuva mu Kamenge, Mutakura, Cibitoki, ego n'ababanyi bo mu Kinama, abo ku Buterere, ababanyi ba paruwasi Saint Joseph, Saint Jean Baptiste, turabakeje ko iyo evangelisation mu Ngagara yaranaduze na ruguru mu maparuwasi ya ruguru, baja kumenyesha inkuru nziza. Ni ikintu gikomeye cyane. N'abahavuye bazi ino misiyo yacu iramuka no kubakiriye Yezu muri kubera Renouveau ngaho mu Ngagara baje ino bagaheza bakadomeka agatara ngaha muri Suède. Ego benshi nibo batumye tugera aho tugeze ngaha. Ego tukengurukira na Foyer de Charité yabifashijemo cane. Tukakengurukira umupatiri wacu Patiri Yama, tunamukeza ko Imana yamurokoye, tumusuhuza ngo ibandanye mushigikira, ikamwongerereza iminsi yo kubaho barayimenyesha. Amen. Turakengurutse rwose ko yarakoze igikorwa gikomeye cyo kuguma yibutsa abari banaguye muri Mutima Mweranda ko ubutumwa bwa mbere baburangurira mu maparuwasi. Ni ikintu gikomeye cyane rwose. Mugasi ni mu maparuwasi gusa urabona bashitse ngaha anye ibyiza bakora. Ego kuko kunagurwa aho bageze bibyara inyota yo kumenyesha Yesu Kristo. Amen. Urumva rero tubikenguruke cyane. Nico ahanini numva ko no basangiza mu byabaye hirya no hino. Reka umuntu ageze ngaho ko twayanze ibintu biryoshe byinshi uno munsi. None Gapati mutumire wacu, ego nagira ndagusabe ngo usigire akajambo imbere yuko dusozera dusozera ikiganiro. Usavye iki abakunzi abanywanyi ba Axia Vibes TV? Abakunzi ba Axia Vibes TV tarafyonda kuri sabone, babigire vyihuta. Ndabibutse ko Bartime yeza mu byatingwa hano yaciye asimba. Namwe uyu munsi muce musimba mufyonde kuri sabone kugira ibiganiro by'iteka bibashikire, kuko kwemera gutuma nyene turaba twaguma twiyicariye. Kwemera kuragutuma utera intambwe. Abo nabaraba ntibafyonde kuri sabone. Abafyonze ko nabo iyumvira abandi 10, abandi 20, abandi 30 kugira ngo aya majambo tuganira ngaha, amajambo yimva mutima, tuyaga kugira ngo dukuzanye mu iteka, ntiyobura uwafasha, ntiyobura uwashigikira. Usanga ari mu magorwa nk'aya y'iyi mpumyi Bartime ngo yibuke uwaborogera, uwasemerera araba, yibuke uwo yosaba, uwo yobwira ati ngirira imbabazi, atamukubita inkoni ku
kurushi atamugira ati kazibe. Mm. Ego rero baba banywanyi babwira inshuti n'abagenzi baba banywanyi bivuga sabone subscribe bacishe ko berekane ko bahaciye n'amakomantere. hanyuma rero tuyage mu rupfasoni tuyage mu rukundo kuko umuco wacu w'ikirundi n'umuco w'urupfasoni tukayaga mu rupfasoni maze abantu bacana kuri Action Vibes TV bahabona Imana babone Yesu. Pati ndagukengurukiye cyane rwose. Ego bakunzi ba Action Vibes TV, aha niho dusozereye ikiganiro cacu. Nkaba ndababwiye nti gira iteka kandi turisange.